Mwaramutse neza, nitwa Francis Rohero. Ndi umurundi, uno munsi ndongoye umugambwe Fraternité des Patriotes neza mu Kirundi n'umuvukano w'abarundi bineza. Umugambwe mushasha mu Burundi umaze gusa umwaka umwe. N'umugambwe ugiye kuja mu matora y'abashingamateka mu ntara zose z'u Burundi. Je Francis Rohero nkaba nitoje mu ntara mvukamo, ni ntara ya Bujumbura. Nkaba mba uno munsi mu Kinanira, navukiye muri komine Mukaza uno munsi muri quartier ya Rohero. Maze gusigurira abarundi yuko ingene FPI twayikoze mu gukurikirana muri rwarukurikiranye twari twahereyemwo mu mwaka wa 2020 dufise programme ifise ivyo no kwita ibintu bitanu ihagazeko. Icambere no kwigisha abarundi kubajana muco no kwita imbonakazoza nshasha y'Uburundi buhiriwe mu itekane. Ikigira kabiri nico bita manifeste, ingene tubona ingorane za kino gihe mu gihugu. Izo ngorane ntizisubire kwitirirwa nko kwagiriza abandi ngo nibo baziduteye. Tumenye yuko igihe cyose tudashoboye kuyimbura mu myimbo yose uko ari 5 ngo duhaze abarundi neza mu bice byose, tuguma muri za ngorane. Ni vyiza rero ko abarundi bamenya ingorane ziduhanze nk'abanyagihugu, ivyo dukenye bibe bimwe ntidusubire kwagirizanya. Ikigira gatatu ni inyigisho dutegezwa kurema kugira ngo abantu bazokosora ivyo bintu bumve ko batavunduruka kubera ishavu bafitiye naka, bategerezwa kugira inyigisho zibajana muri urwo rugero. Izo nazoni zifatana n'ico kintu twita projet de société. Ikigira kane ni ingene abantu batandukanye bakurikiza izo nyigisho bafata urugero rwo kwiyemeza, mu gifaransa twita engagement. Ingene bagira bati jewe bijya bintu giye kugira gwanje, ntibaza bumva umengo nakantu baje gusaba nk'akazi, bagira bati ni ingorane dufise ku mutima. Ikigira gatanu ni ingingo twita za politike zifatwa mu bihe nk'ibi kugira ngo abantu babikosore. Muri ayo matora rero tugiyemo n'amatora y'abashingamateka n'abajenama ba komine. Ingene igihugu cacu gikoze mu mategeko, gikoze ku buryo kigiza ico bita intwaro y'umukuru w'igihugu, régime présidentiel. Bisigura yuko iyo udafise ico kirindi, ibindi byose ugira biza nk'ubuhanuzi, biza nk'ugufasha. Nk'akarero muri amashingamateka, akamaro k'abashingamateka usanga ari gutora amategeko meza iyo bayahawe na leta, canke gukurikirana ibikorwa vya leta. Ico kintu cyama kigoye kuko amareta yacu afise ububasha habwa n'amategeko burengeye urugero. Twebwe twemeza yuko igihe mu byanyi zokurikira ivyo bintu bitegerezwa guhinduka. Nico gituma rero mubona inamashingamateka umengo zama ziriko ziraherekeza amareta. Twebwe rero nk'igihe abarundi bo twizera, no kuvuga yuko ivyo bintu bine vya mbere tubishira imbere: imbonakazoza nziza, gutahura kumwe ingorane, kwigisha no kwiyemeza ko tugiyemwo kugira ngo cakindi bari bamaze imisi bidoga. Muri buhingene mukuru y'uko kuva akijaho yagumye yidoga ngo butungane ntibukora ibintu byose, reka avuga ko bidakenda neza. Abantu bose bavuga nico dushaka ko kujya kwiyemeza, tuduza mu rugero rwa politique abantu bashasha, abantu beza, abantu bagendera ku buntu, ku bushinganaye n'ubugabo. Imico y'ikirundi ikomeye yerekana ko umuntu ayifise adasubira kuba umuntu yonona ivyo ari byo byose. Ngaho aho duhagaze. FPI bayizeye ikaronka ico no kwita majorité, ikaronka abashingamateka harenze kumwe ku gice c'abashingamateka. Vyotuma nk'akarorero tubuza leta, tubuza amategeko avuye muri leta. Uno munsi murabona ingene bimeze mu myaka 5 gusa. Budget y'u Burundi yavuye ku miliyaridi 1,800 ija ku miliyaridi uno munsi 5,200. Bisigura ko leta isaba amakori menshi abanyagihugu kugira ngo igire budget. Izo budget ugasanga zose gushika no munsi 70% y'amahera aja mu byo bita fonctionnement. Ugasanga yaje mu byo kugwiza umwimbo ni bice 30 gusa canke rimwe na rimwe munsi. Ivyo rero bituma bya bisata byose biraba abakiri bato, baba nk'abariko bararima, baba bashaka korora, baba bashaka kudandaza, baba bashaka kuja mu gutwara ibintu n'abantu, baba baza kugira imigambi yose mito mito, ntibashobora gusahirizwa kuko leta ntibigira umugambi wayo. Ico gihe rero hagiyemwe abashingamateka nk'abo, suba kudusha dufata ingingo mugabo twohava twanka gutora amategeko ahava aguma duza ayo mahera ntiyibuka ivyo bisata. Naho nimvuga nti twohava tubuza mugabo murazi nyene abari mu mareta nyene baba bameze. Nico gituma tubagira tushaka kugira abakiri bato tuti ni intango ivyo byo dufasha kubuza mugabo nibigende bitegura ingene tuzoja no matora kurikira kugira ngo bumve uzopata ikirindi mu myaka iza
ko abitangura kubitegura uno munsi ngaho dushobora gushitsa abakiri bato nibamenye igituma politiki uno munsi itabitaho nuko leta iduza cyane amahera ikoresha ayo mahera ikayajana mu bintu bitazana umwimbu na gato nk'akarorero ugasanga bariko bagura imiduga y'agaciro itwara ibitoro ugasanga ivyo bintu bita fonctionnement ibintu byitwa ingendo z'abakuru nizo zifata ikibanza kinini aho kwinvestisa muri vya bisata abakiri bato dushaka rero ko bumva ingene twagiye turagira ibikorwa twebwe twarateguye yuko mu mugambwe abantu bose mu kibano ari bo batanga abantu bitoza kenshi mwarababonye n'abantu bakiri bato 80% yabo bari munsi y'imyaka 40 62% bari munsi y'imyaka 35 vyerekana yuko n'abashika ibice hafi 40% bari munsi y'imyaka 30 nabo twashaka ko bumva bati igihe boja muri amashingamateka bantu bakabizera bituma ejo babwira bari muri leta bati ntimusubire na ca kindi cyo kumenga abava muri leta baza muri amashingamateka umengo baza bagaye n'amashingamateka umenga bavuga ibyo bashaka byose rikijana ejo bamenye bati muri amashingamateka hari abantu bashobora kubera ubuntu bwabo kubera iteka bafise bataza kwemera bya bintu bizane icizere ivyo bibaye twe badutoye habico bita cohabitation n'umukuru w'igihugu nitwoca tuza nk'abaje kumunaniza kuko ivyo bizana intureka mu gihugu twoza nk'abaje kumufasha imwe muri karavuga ngo ntaba ntagira beza n'imiburi buri mu myaka 2 agisigaje muri manda yiwe aronka batuma tugabanya ububabare bwariko buraba mu gihugu mu kurindira ko muri 27 abantu batora bishasha biyumvamo Ego cyane uravye bwa mbere ingene abakenyezi muri seni mu mategeko bavuga yuko abakenyezi dushira mu 30% ni henshi baba banavuze ngo muri batatu ngo haze haraba mu umwe twebwe urabona twaragerageje kubagwiza ku buryo naho tutagize igice ku kindi mugabo twashikanye ku 43 na karore no kuvuga yuko duhifuza ko abakenyezi babishoboye atari kushamwe abakenyezi babishoboye kandi baruze mu gihugu ni kimwe gifatira kuri kimwe cya gatatu navuga turiko turigisha umurundi ntasubire kwanka politike abakenyezi bagiye baranka politike ko kwijamwe amahane ijamwe bube gito kenshi kuvuga abandi kuvuga ingene bagiye guterana n'abandi ingene bagiye gusombana mukuzana ko twebwe tuvuga mu migambi yacu uhereye muri ya vision avuga imbonakazoza ukaja mu kwerekana ingorane twerekana ko ingorane zo zihera mu miryango kuba ta investissement iriho mu mwimbo uburimyi ubworozi bya bindi nyine abakenyezi babitaho mu miryango byose ntawe ubyitaho nivyo dushaka yuko mu kubyitaho umukenyezi ashasubira gukunda politike aje muri politike ntitumubwira ngo abansi ni banaka tumubwira tuti dukwiye kwinvestisa muri ibi na biriya nivyo rero bihera mu nyigisho bijanye no muri engagement turonka abakenyezi benshi biyangaje kujya musanga bariko baraja ahanini mu mashira hamwe ni kubera muri ajya mashira hamwe batavuga ibintu bijanye na twebwe na banaka la partisanisme muri politike naho dushaka ko imigambi iduga mu rugero rwa professionalisme aho tuvuga bigisha tukavuga abaganga tukavuga abarimyi tukavuga abadandaza ntidusubire kuvuga ngo wa mugambwe wanaka ngo babansi bamwe badukorera ibi ngivyo ivyo duhurije ko nk'abantu umukenyeza caronka ikibanza ndaryoherwa ubu mbonye ivyo Arasigura n'amateka akomeye ndaryoherwa ejo mbonye ko Real yivyukiranya ntihagira umuntu yama yumva ko ari hejuru ikintu cegereye inyama mfungura ni nk'amafi gusa rero inyama n'ukuri ndazirya gake kubera mfise umufasona azi kuziteka neza n'abakozi babibigisha iyo zimose neza ndakunda gukoza akagari mu isosi